Za gutangura ku kintu kirabaza ko bariko baravuga ngo na hit song zasama dufise. Koko Vichou Love niko abibona muri rusange. Ku ruhande rumwe birashoboka uza gusanga hari indirimbo ziba hit mu kwezi kumwe canke amezi abiri zikaba ziragiye. Uvuze ngo ziraba hit mu kwezi kumwe canke mu mezi abiri zikazibagira ushatse kuvuga iki? Bashatse kuvuga yuko hari indirimbo isohoka ikaba iryoshe mugabo idashobora kuramba canke kurama mu bantu. Navuze ni ku ruhande rumwe no vyemeza mugabo ku rundi ruhande sivyo kubera ko hari amahiti twese tuzi yahabaye kandi na Vichou ayo mahiti yahabaye kera na Vichou arayafise indirimbo za Vichou urabe n'izibihe. Bakavuga ati identité wari ufise kera nino musi identité ufise mu kuririmba ntibisa. Vichou ariko arapotera ateragenda kure ntakiri ibintu biryoshe nk'ivya kera. Turavyemeranya. Turakubonye ugira liste zaho uzokorera amashow. Ego. Muri uno mwaka two turinjira muri sama. Ego. Abantu uyu mugabo ukafise abantu bake kuri YouTube atabantu benshi bamukurikirana muri rusange. Izi show azironka gute imeze gute muri rusange? Mugabo hariho hit song hakabona good song. Yeah. Sasa hit song urasanga ari indirimbo kweri umva yuko ahantu hose uciye ariyo. Mugabo good iraba itakunzwe mugabo ukumva ko iryoheye. Kumva ko harimo akanovera. Sasa Vichou rero indirimbo nyinshi afise ni good. Good song. Good song. Si hit song ni good song. Oya. Navuze nyinshi muri nyinshi izafise. Yeah. Ni good song. Ahubwo hari amapiano sivyo? Yeah. Iyo umuririmbyi rero uragomba no gucreate la difference. Yeah. Ubu hari abashobora kuvuga ngo jewe ndi umuregemani gusa. Uwundi ati jewe atari slow sino bishobora. Uwundi ati jewe atari zuke sino bishobora. Mugabo Vichou agomba kwerekana la difference. Vichou ni passe partout. Bitu vyote. Vichou ni passe partout. Jewe nifuza kuja hose nk'imvura. Welcome to Open Mic. My name is Patrick. Kumina Vichou Love Kandi wa show. Ndakora mu kici. Yambo cyane Patrick. Bizi neza. Jewe ni sawa vraiment. Na hit song zasama dufise. Koko Vichou Love niko abibona muri rusange. Bo. Ku ruhande rumwe birashoboka. Gute? Ku rundi ruhande gituma mvuze ko bishoboka. No kubera ko bihava bidusaba byinshi kugira ngo abantu bumve ivyo ndiko ndavuga. Gituma mvuze ni ku ruhande rumwe birashoboka. Uza gusanga hari indirimbo ziba hit mu kwezi kumwe canke amezi abiri zikaba ziragiye. Hakabaho n'iyindi. Uvuze ngo ziraba hit mu kwezi kumwe canke mu mezi abiri zikazibagira ushatse kuvuga iki? Bashatse kuvuga yuko hari indirimbo isohoka ikaba iryoshe mugabo idashobora kuramba canke kurama mu bantu. Aha. D'une autre part, bashaka kubwira ngo hari indirimbo iba hit umuntu mu mutima wiwe iyo ndirimbo ntizopfa ivuyemo. Ugasanga uko uyivugije iguma ari nshasha. Sasa rero uvuze ngo nta hit, navuze ni ku ruhande rumwe no vyemeza mugabo ku rundi ruhande sivyo kubera ko hari amahiti twese tuzi yahabaye kandi na Vichou ayo mahiti yahabaye kera na Vichou arayafise indirimbo za Vichou urabe n'izibihe. Arundi ruhande waremeje ko hit song zibaho. Sinzi ko nari nakujaniranye. Oya niwanjanira niki. Oya niwanjanira nije kabisa. Bamwe bakavuga ati identité wari ufise kera nino musi identité ufise mu kuririmba ntibisa. Vichou ariko arapotera ateragenda kure ntakiri ibintu biryoshe nk'ivya kera. Turavyemeranya. Le problème abantu bagira uramaze kubona umwana akivuka. So mukore mu mutwe wumvirize haba hoba hagati mu gihorihori. Agwita uruhorihori. Urumva? Sasa amaze umwaka umwe haba hariko harakomera imyaka ibiri hakomera imyaka itatu hakaba komera. Mwango ubu nkaje mu mutwe wanje mengo nakabuye harumye. Sasa bivuga ushatse kuvuga iki? Shatse kuvuga ngo umuntu avuga yuko nazimye sivyo kubera ko uko Vichou ameze n'ubu niko akimeze ko yarameze kera niko akimeze ahubwo ibihe nivyo bihindura umuntu. Sino Vichou nta kintu yahinduye. Bisugure ko ibintu bimeze neza cyane. Turakubonye ugira liste zaho uzokorera amashow. Ego. Muri uno mwaka two turinjira muri sama. Ego. Abantu uyu mugabo ukafise abantu bake kuri YouTube atabantu benshi bamukurikirana muri rusange. Izi show azironka gute imeze gute muri rusange? Akoze cyane ni bimwe atangura ko umbaza vy'amahiti hit song. Hit song bivuga ngo hariho nuko abantu
benshi ntibazi kubitahura ngo babishira babitandukanye barabigeneraliza vyose mugabo hariho hit song hakabaho na good song sasa hit song urasanga ari indirimbo kweri umva yuko ahantu hose uciye ariyo mugabo good irabitakunzwe mugabo ukumva ko iryoheye kumva ko harimwo akanovera sasa Vichou rero indirimbo nyinshi afise ni good song izo nazo si hit song ni good song oya navuze nyinshi muri izo afise ni good song sasa izo rero good song nizo ziramba nizo zimara umwanya munini mu bantu kandi nubwo benshi bavuga ngo si hit iyo Vichou agiye kuririmba ahantu kubera ko wewe bari kazivuza ikibiriraho aguma yongeramwo ubuhinga aguma azana utuntu tunaturiya uturungo dutungura ashiramwo bica biba vyiza cyane sasa ntimutangare rero views kuri YouTube ni nke kandi ivyo jewe ntaco bimbwiye habwo je umwimbu ndawurabira mu makonseri kuryo uvuze ati turabona calendrier ndende hariho n'abashobora kuyibaza ati muri The Fight barabesha iriya calendrier basohoye si kandi ngomba ndababwire ngo muri The Fight ntibigera babesha n'umunsi n'umwe ahubwo zijya mwabonye niza bamaze gukonfirima niza batarakonfirima ni nyinshi iyo bavuga ngo bibeshere bari kwandika nyinshi kubera ko amatariki nzi ni menshi mugabizi mwabonye nizo ushima unashima ya Rosette niyitangura mugabo Rosette yarayibaye abaje mu Nyakabiga barabizi byabaye ubu naho hagezweho iyindi ya Lotreze kepasa Urumva baze baraharura tuzoza turazibabwira Lotreze kepasa kandi bitegura ivyo babonye abaje mu Nyakabiga sivyo bazobona ko byari byose ku mutamu Nyakabiga yewe ga wa muntu we saa 8 y'ijoro Vichou aracari wandi wa kera saa 8 y'ijoro abantu baranze gutaha manager gushikaza kumbwira ati we wa mugabo we vayo aranzi yuko ndigifaro simva kuri stage atanguriye kubera ko abantu baryohewe ngomba kubaryohera kabisa sasa rero nanje niko nyine mbameze nshaka kubaryohera kubera narabivuze kiyo nkoze igiteramo ndagikora nk'icanyuma bivuga ngo rero kuri kepasa abantu bazoza ivyo babonye mu Nyakabiga sivyo bazobona kubera ko Vichou akora concert nk'iya nyuma anshobora kuzokora show abantu bakikugura bakavuga ngo uyu mujama kumengo wari kurambira ngo ari benshi bakunda kuvuga ati umuziki w'u Burundi ntushobora kugira guhugaburira sinzi ko tuzagugetahura ariko abandi bavuga ati umuziki wacu washaka kutugaburira wanashima nashima Vichou abejejweho n'umuziki samples kandi ari mu barimvyi barankwamwo inoti nyinshi cyane kandi bapanze ahantu heza cyane vuba nzokora ikiganiro twerekana ahantu abarimvyi basanzwe baba kubera ko ndakubiduhishahisha nuko bimeze none nawe uranye nkiye kusinzozi wawe je no kwagira gute ubuzima mbaye canke nyine n'ubuntu bwo kudendekeranya oya erega imbere yuko uba umuririmbyi buri umuntu sivyo ega Patrick nubwo wohisha ibintu ukabihisha biramenyekana tu kubera uri kwisi je no kubwira ni karibu akwereka ubuzima bwanje naco yabintwaye ahubwo nibaza ko ari navyo vyo bavyize jewe nzoza kweka karibu dusangire ubugari c'est vrai canke hari umuntu yigeze kuntumira campereza ibiryo vyiza indya nziza kandi atarivyo yamamwe yarambeshe nagiye kubikagura mu nyuma zobaze Vichou nka faking ubuzima oya so niki ikiganiro open mic niki wanura abarinzi muri rusange kwifasha bakitunga talent biri kumwe n'inzindi mpano zitandukanye umuntu ashobora kugira ariko bakagumana izina n'indirimbo ziramba nk'izo wagiye urakora muri rusange je numva umengo nta muntu wo guhanura canke ntaco nohanura kubera ko twese Imana yaduhaye ubwenge ariko ko tubukoresha niko gutandukanya gusa kimwe nshobora kuvuga nimba ukora umuziki ukore uwugira akazi niba uwugira akazi bizogenda neza ucushiramwo indero ucushiramwo n'Imana ibintu bizogenda neza dushiraka akadomo ku bantu bavuga ko Vichou yahinduye identité ubabwira ko no muri rusange kubera ureka gusohora indirimbo yitwa vibe aravuga ati ariko Vichou akiyazwe tuzi sino na kakarimbo kakira ajavuga ati no musi tumubona gute twavuga ko ari ibihe bihinduka mu muziki canke twavuga ko ari gihe ku muntu canke muri rusange urabona ijya ndirimbo yitwa vibe noneho ni nayigezweho muri rino ci
niyo hit song sama. Nibaza ko abaje muri concert naheruka mu Nyakabiga barabibonye. Iraririmbwa abantu akaba ari bo biririmbira gusa ati wewe duha umudundo wa mibiziga turekere. Urumva hama ico nobwira abantu urabona hamwe hama style reggae, zouk, slow, hip hop, ubu haraje andi manuze yagezweho ubu nk'ubu hariho amapiano sivyo. Iyo uri umuririmbyi rero uragomba no gucrea la difference. Nk'ubu hari abashobora kuvuga ngo jewe ndi umuregemani gusa, uwundi ati jewe atari slow sino bishobora, uwundi ati jewe atari zouk sino bishobora. Mugabo Vichou agomba kwerekana la difference. Vichou ni passe partout. Bitu vyote. Vichou ni passe partout. Jewe nifuza kuja hose nk'imvura. Vichou ndagushimire cyane, nongera nemera abakunzi b'ikano open mic tuzogira 24 y'umunsi wa Vichou Love. Ibimeze gute? Avyuka sanga yapi? Aba yagiye mu biki? Umunsi wose ukabuhetse. Ndakwifurize cyane amashow meza muri uno mwaka, cyane ndanakwifuza iterambere ryiza muri uno mwaka. Icyo nkora nditeguye kandi neza cyane. Urazi ko bampinduriye izina. Ubu witwa nde? Ngo sigaye ndi docteur w'amastress. Donc Vichou Love alias doctor. W'amastress. Abantu rero bose bafite amastress baze kuri kepasa tuyavure. Bafite stress baze tubavure. Doctor wa stress. Asante sana. Professor, asante sana. Yeah.